ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2024. Mu Burundi leta iremeza yuko kwemerera uburyo bucirikiye bwo kwiyunguruza nk'amapikipiki bwari bwarabujijwe mu gisagara ca Bujumbura bugasubira kuhakorera bitokemura ikibazo cyo kwiyunguruza nk'uko hariho ababisavye ariko itanga impamvu kuko nizo moto nyene nayo mabajaji kugira ashike mu gisagara hazokoresha amazi azokoresha ico gitoro nyene. Uno munsi ico turiko turakora turiko dushira ingufu cane mu gushigikira abiyunguruza ari benshi abamabisi n'imodoka nini zitwara abantu benshi. Mu Rwanda imyaka y'urufatiro rwo kwemeza ko umwana yashitse mu bigero ashobora no gushinga urwiwe yaramanuwe kuva kuri 21 ija kuri 18, ariko abantu ngo ntibakwiye kubifata nk'uko kubaka byoba ari kamara kuri iyo myaka. Mu Rwanda nyene ababuriye mu kiza c'imyuzuri yateye mu karere ka Rubavu iturutse mu mwonga wa Sebeya baheruka kwibuka ababo harimo n'uyu mugabo arize umwana yasigaye ku ngoyi afise amezi 6. Rero naje kwibuka kugira ngo nibuke ibyo minsi ijoro ry'akababaro ijoro ry'agahinda ubwo Sebeya yaduteraga tutiteguye ikamutwara kansigira umwana w'uruhinja rw'amezi 6 ari we impetse. Tubafitiye n'abaza muganga ndetse n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Imbere yo kuja mu idonido ariko mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC n'amakuru mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Abashyigikiye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bacitsemo ibice nyuma yo kwitwara nabi kwe mu kiganiro mpaka na Donald Trump cyambere cyo kuri televiziyo. Hari mu gihe kiganiro ndetse Biden w'imyaka 81 y'amavuko yagezagaho akibagirwa umurongo w'igitekerezo mu gihe Trump arusha imyaka 3 gusa yavugaga umurundo w'ibinyoma cyangwa ibintu biyobya. Bamwe mu ba demokrate bibajije ku buryo bweruye kuba bahindura umukandida w'ishyaka ryabo. Nubwo guverineri wa leta ya California Gavin Newsom yacubije amakuru yuko ashobora kuba yahindura agafata umwanya wa Biden. Igihe yavuganaga na BBC, umuyobozi wa komite nkuru y'ishyaka ry'abademokrate Jim Harrison yavuze ko ashimagiza ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Biden ndetse anavuga ko azaguma kuba umukandida w'ishyaka. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yamaganye ishyaka rya Reform UK rigendera ku murongo w'impinduka zikarishye muri politike nyuma y'uko bamwe mu baryamamaza bafilimiwe mu ibanga bavuga amagambo arimo ivanguraruhu no kwibasira abatinganyi. Aya mashusho yafashwe na televiziyo Channel 4 News i Clacton mu majyepfo y'uburasirazuba bw'Ubwongereza, aho umuyobozi w'ishyaka Nigel Farage ari kwiyamamariza kuba umudepite mu matora ateganyijwe mu cyumweru gitaha. Umwe mu baryamamaza wamenyekanywe nka Andrew Parker yavuze ko abimukira baza mu gihugu banyuranyije n'amategeko bakwiye kuraswa, anakoresha imvugo y'ivanguraruhu avuga minisitiri w'intebe. Sunak yavuze ko byamukomerekeje cyane kumva avugwa muri ayo magambo kandi ko ngo Farage afite ibibazo byo gusubiza. Iyo ubona abashaka amahinduka biyamamaza cyangwa ababamamaza bakoresha imvugo irimo ivanguraruhu cyangwa se isuzugura igitsina gore hamwe no gutanga ibitekerezo bitagira ubinyomoza, nibaza ko byerekana umuco uri mu ishyaka ry'abashaka amahinduka. Nk'umushikiranganji wa mbere ariko cyane cyane nk'umubyeyi w'abana b'abakobwa 2, biri mu nshingano zanjye kwamagana ibyo bikorwa by'uburozi kandi bizana amacakubiri. Farage yavuze ko ibyo bintu ngo byari ikinamico kandi byari byateguwe. Abategetsi muri Palestine banenze ibyatangajwe n'umuminisitiri w'intagondwa muri guverinoma ya Isiraheli ko azemeza iyubakwa ry'andi mazu y'abayahudi mu gace ka West Bank kigaruriwe na Isiraheli. Ubutegetsi bwa Palestine bwavuze ko izamuka rikomeje ry'izi nyubako rinyuranye byeruye n'amategeko mpuzamahanga. Ejo hashize kuwa 4 minisitiri w'imari wa Isiraheli Bezalel Smotrich yavuze ko azemeza iyubakwa ry'amazu ahantu 5 hashya imbere rwagati muri West Bank. Yanavuze kandi ko azahagarika ibyangombwa
n'ibintu bigenerwa abategetsi ba Palestine nk'igihano cyo gushyigikira imanza zarezwemo Isiraheli mu nkiko mpuzamahanga ndetse n'icyemezo giheruka cyo kwemera Palestine nka leta yigenga. Urukiko muri Kenya rwategetse inzego z'umutekano kudakoresha ingufu z'ikirenga ku bantu bigaragambya. Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru mu mujyi wa Malindi kibuza gukoresha ibyuka biryana mu maso, amazi menshi amishwa n'ibikamyo ku bantu, amasasu ya kaucu ndetse n'amasasu yica. Abantu barenga 20 biciwe mu myigaragambyo yabereye i Nairobi yamagana itegeko ryashyigiraga ko hazamurwa imisoro muri iki cyumweru. Kuwa gatatu Perezida William Ruto akaba yavuze ko akaba yaravuye kwizima agahagarika iryo tegeko. Ruto kandi yavuze ko azatangira ibiganiro n'abantu bigaragambya kandi akanagabanya ingengo y'imari kugira ngo ubukungu bw'igihugu bukomeze bukore. Abadepite muri Polonye batoye bakuraho ubudahangarwa bwo gucibwa urubanza kwahoze yungirije minisitiri w'ubucamanza muri guverinoma yabanje. Mikovoc, umudepite w'ishyaka rivuga ko riharanira kugendera ku mategeko n'ubutabera Law and Justice, aregwa ibyaha byo gukoresha nabi amadolari arenga miliyoni 6 z'amafaranga ya leta muri 2017 mu kugura agaporogaramu ka Isiraheli kitwa Pegasus gakoreshwa mu kuneka abantu. Vosh avuga ko ibyaha aregwa bishingiye ku mpamvu za politike. Inkuru ya Adam Easton mu ijwi rya Yvette Kabatese. Guverinoma yacyuye igihe igendera ku mategeko n'ubutabera irashinjwa gukoresha ikoranabuhanga rya Pegasus kugira ngo yumvirize telefone z'abaturage babarirwa mu magana barimo n'uwari ushinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, umushinjacyaha mukuru yasabye inteko ishinga amategeko gukuraho ubudahangarwa kuri Bwana Vosh kugira ngo ashobore gukurikiranwa ku cyaha cyo gukoresha nabi ububasha bwe kubera uruhare ashinjwa ko yagize mu igurwa rya ririya koranabuhanga. Bwana Vosh avuga ko ibi birego bigamije kumwibasira, agashimangira ko nta kibi yakoze. Yemeye ko yaguze ikoranabuhanga rya Pegasus ubwo yari akiri ku mwanya w'ubuyobozi. Abategetsi bakavuga ko ryakoreshejwe gusa ku bakekwaho ibyaha, ko atari abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aya ni amakuru ya BBC. Urukiko muri Kosovo rwahamije abagabo 4 uruhare mu bwicanyi bw'umunyapolitiki ukomeye w'umukosovo na Serbe bwakozwe mu myaka 6 ishize. Uyu mugabo Oliver Ivanovic yarazwi cyane kubera kwimakaza ubwiyunge hagati y'amoko y'abakosovo n'abaserbe biganjemo abakomoka muri Albania. Mwe muri abo bahamijwe icyaha yakatiwe gufungwa imyaka 10 kubera kuba mu gatsiko k'amabandi mu buryo buteguwe kakoze ubwo bwicanyi. Abandi bafunzwe imyaka 4. Umwishywa wa Ivanovic yavuze ko umuryango we na n'ubu utarabona ibisubizo ku muntu watanze amabwiriza akanivugana nyirarume. Guverinoma ya Serbia yo ivuga ko icyemezo cy'urukiko gifite impamvu za politiki. Florentine. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Ikiganiro cacu mu buryo burambuye tugihere mu Burundi, aho kuri uyu wa gatanu abashikiranganji bahagarariwe n'umushikiranganji wa mbere bahaye ikiganiro abamenyesha amakuru n'abanyagihugu muri rusange, aho bishuye ku bibazo bitandukanye byerekeye ubuzima bw'igihugu. Mu bibazo byabajijwe hagarutsemwo cyane ibijanye n'ingaruka z'ubutunzi zugarije iki gihugu, ingorane z'ubutunzi nako zugarije iki gihugu n'iz'ubukene bw'ibitoro zatumye kwiyunguruza biba akananira abahinga, hamwe n'izerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Judas Yihundimpundu yakurikiye iki kiganiro cabereye mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu maze adutegurira inkuru ikurikira. Mu vyabajije ubwa mbere harimo icifuzo giherutse gushikirizwa n'umukuru w'inama nkenguzamateka, aho yasabye ko mu gisagara ca Bujumbura hofatwa ingingo zihuta mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu bato bato muri iki gihe igitoro cananiranye. Mu ntango z'umwaka wa 2022 leta yarabujije ivyuma bito bito vyunguruza abantu gushika mu bibanza bimwe bimwe biri hagati mu gisagara ku mvo z'umutekano. Emmanuel Sinzohagera, umukuru w'inama nkenguzamateka, akaba yasabye ko amabajaji, amamoto hamwe n'amapikipiki yosubira kuzarashika mu bibanza byahora zishikamwo kera, akavuga ati byotuma ukwiyunguruza abantu boroherwa. Ico gisabo mu bushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu gihugu muyivuze kwiki? Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse abona ko kugarukana ivyo vyuma atakarusho vyozana. Nitwovuga ko umuntu yoca afata iyo ngingo kubera ibiturimwo usanga uno munsi atagitoro kibonetse cyangwa ejo kitabonetse ku rugero ruhagije, kuko n'izo moto nyene nayo mabajaji kugira ashike mu gisagara ntazokoresha amazi, azokoresha ico gitoro nyene. Uno munsi ico turiko turakora
turiko dushira ingufu cane mu gushigikira abiyunguruza ari benshi abamabisi n'imodoka nini zitwara abantu benshi. N'ikibazo c'imigenderanire yifashe nabi hagati y'Uburundi n'u Rwanda cagarutsweko. Kuva mu kwezi kwa mbere imbibe zo hasi z'Uburundi n'u Rwanda zirugaye, tukaba gushika uno munsi umenga haragacerere. Hari ico bakiriko kirakorwa kugira ngo izo mbibe zisubire kugururwa, mu gihe muvuga yuko abanyagihugu b'ivyo bihugu bwabo ataco bapfa, kandi bikaboneka yuko iyo imbibe zugaye zivuna cane abagenda n'imiduga. Umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yasiguye ko atantambwe n'imwe ishoboka ngo u Rwanda rudahinduye inyifato. Yasubiriye kwibutsa ko rufise umubano mubi ngo kubera rwahaye indaro abashatse guhirika ubutegetsi rukanashigikira imigwi itera Uburundi, ariko rwo rurabihakana. N'ubu rero turahindiye ko baduha abo abantu bashatse ku butegetsi mu 2015, tukibaza yuko nabo baduha uno munsi ku mundo tukurikirana twugurura izo mbibe. Murumva yuko tutokugura imbibe hakiri abansi bari muri ico gihugu bama batera baciye ku mugwi w'iterabwoba Rede Tabara. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe nyene yagarutse kuri iyi ngorane. Bavuze ngo imipaka ngo hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda ngo irugaye, nagira ntabwo umuco kwitugaye yose, ugaye imipaka tudakontorora neza kuko umupaka wo mu kirere mwese murazi yuko wandere yama ku kibuga c'indege. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agishaka ku butegetsi muri 2020 yatangaje ko abakukuruki bagiye guhembwa amafaranga angana nayo bahora bahembwa bakiri mu kazi, ariko imyaka ibaye 4 batarayaronka. Uwabaserukiye yasavye ko botunganirizwa vuba ngo kubera babayeho mu buzima butoroshe. Umushikiranganje wo gushigikirana Imer de Sabushimike yatanze inyishu. Tworemesha yaba bamaze kuja mu karuhuko k'izabukuru, abimirije kuzojayo canke abakiri ku bikorwa bya leta yuko turi ku kivi, mugabo dutegereza kuvyitondera neza kugira ngo ntituhave tubishira mu ngiro nabi hanyuma ngo bihave bitere ikibazo mu nyuma. Gildas Ihundimpundu i Bujumbura. Tuve i Bujumbura tuje mu karere ka Rubavu mu Rwanda, aho mu mwaka ushize imyuzuri idasanzwe yizizi y'intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, cane ako karere ka Rubavu nyene. Bamwe mu basizwe amaboko masa n'iyo myuzuri bavuga yuko bagifise ikibazo gikomeye caho bacumbika kuko inzu zabo zasenywe burundu n'imyuzuri, izindi nazo zigasambuka cane ku buryo batemerewe kuzibamwo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga yuko imiryango irenga 1000 igikotesherezwa, ariko yuko hari yindi irenga 150 imaze kubakirwa inzu zo kubamwo. Hagati aho mu ntango z'uku kwezi abategetsi ba Rubavu bafashe icemezo co gufungurira inzu z'ubucuruzi zirenga 150 za ku nkengera z'uwo mwonga wa Sebeya, inyuma yo kubona yuko ingingo zafashwe zo gukumira umuvuduko w'amazi w'uyo mugezi ziriko ziratanga umusaruro. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucana yaragendeye ako karere kari hafi y'umwonga wa Sebeya adutegurira inkuru. Naje kwibuka umudamu wanjye Mukamazi Genereze urangije umwaka yitabye Imana ahuye n'ibiza byatubayeho. Nteziyaremye Feza namusanze mu irimbi rya Rugerero i Rubavu arashyira indabyo kumva y'umugore we wapfuye umwaka ushize azize imyuzure. Rero naje kwibuka kugira ngo nibuke iby'iyo minsi, ijoro ry'akababaro, ijoro ry'agahinda, ubwo se yaduteraga tutiteguye ikamutwara akansigira umwana w'uruhinja rw'amezi 6 ari we w'impetse. Imyuzure yibasiye ibice bitandukanye mu burengerazuba n'amajyaruguru by'u Rwanda. Icyo gihe abantu barenga 130 barapfuye, abandi benshi barakomereka, abagera kuri 30 bashyinguwe muri ririmbi. Abasizwe iheruheru n'imyuzure babanje gucumbikirwa by'agateganyo mu nkambi mbere yuko abadafite aho kuba bakodesherezwa amazu n'ubutegetsi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko gahunda ihari kubavanywe mu byabo n'imyuzure ari ukububakira. Mu bari bafite inzu zabo zo kubamo zigasenywa n'imyuzure abasaga 150 bamaze kubakirwa. Uwizeye Devota namusanze mu nzu yubakiwe. Hano ni iwanjye, inzu yanjye ya mbere yari ifite ibyumba 3, ariko mu by'ukuri ntabwo yari ikomeye nk'uko iyi nzu mfite ikomeye. Ibiza biramutse bigarutse
ntabwo yakongera gusenywa n'imvura. Umuyobozi wa Rubavu Murindwa Prosper yabwiye BBC ko ingamba zafashwe zo kugabanya umuvuduko w'amazi y'umugezi wa Sebeya mu gihe cy'imvura nyinshi zimaze gutanga umusaruro. Ubu hubatswe damu ahantu hitwa Musabike ifite ubushobozi bwo gukereza miliyoni 2 za metero cube z'amazi. Iyo imvura yaguye ayo mazi araza agatinda muri iyo damu kandi ntabwo yari yuzura na rimwe. Iramutse yuzuye yaba ibitse metero cube miliyoni 2. Birumvikana ko nicyo kintu cya mbere kiruta ibindi byose twizeye kizatuma hatongera kuba imyuzure ya Sebeya. Hari kandi inkuta nini zubatswe ngo zitangira amazi ya Sebeya igihe yabaye menshi. Abategetsi ba Rubavu bavuga ko kubera izo ngamba uyu mwaka nta myuzure yagaragaye muri aka gace. Ibi byatumye mu ntangiriro z'uku kwezi bafungura amazu y'ubucuruzi asaga 150 yari amaze umwaka afunzwe kubera icyoba cy'uko ashobora kwibasirwa n'imyuzure. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango i Rubavu. Arakoze Yves Bucana. Ni no kuri ico kibazo c'ikiza c'imyuzure kimaze umwaka gihekuye ababa hafi y'umwonga wa Sebeya, imvo n'imvano yacu yejo izoba ishingiyeko. BBC Gahuza Miryango ibagejeje ku isaha imwe buri minota 14 mu karere k'ibiyaga binini. Dukomereze ikiganiro cacu mu Rwanda. Itegeko rishasha ry'umuryango ryemerera umusore canke inkumi yujuje imyaka 18 kuba yoshingirwa byemeye n'amategeko mu gihe agaragaje impamvu zumvikana. Harabasanga iri tegeko rizoha urubuga abasanganywe ingeso yo gusambanya abana bato ndetse rikazodindiza n'imibereho y'ugwaruka mu gihe gwinjiye mu byo gushinga umuryango hakiri kare. Gusa hari n'abandi bashigikiye iri tegeko bavuga yuko rizokemura ikibazo c'abana b'abakobwa bategwa inda bakarera abana bonyene kandi abazi bateye nabo batifuza kubana nabo bakazitigwa bifuza kubana nabo ariko bakazitigwa n'amategeko. Ubu rero reka tubaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yatohoje kuri iri tegeko. Ndi mu karere ka Rubavu ku nkengero z'umugezi wa Sebeya aho nsanze abagore bahonda amabuye yo kubakisha. Muri rusange baragaragara nk'abakiri bato nubwo barimo abahetse abana. Uwitwa Nyirasabimana yambwiye ko yashatse umugabo afite imyaka 17 ubu akaba amaze kubyara gatatu ku myaka 22 agize. Namubajije icyo atekereza kuri iri tegeko. Namubwira akagira kugeza igihe imyaka izagerera imyaka mizima yo yashakira imyaka 23 24 butse nakuvuga ati ngashatse akiri mutoya ni ibintu kumanza yakura agashira ubwenge kugira. Nta mukunzi ni umusore nawe nsanze hafi aho afite imyaka 21. Babona wenda habayeho ngombwa ko wenda iyo myaka wenda yagera mu rugo gwe wenda ariko akabyara ariko wenda ari mu rugo gwe wenda yizeye ko afite umugabo nta kibazo. Kubera inda ziri kuvuka iki gihe ngiye mbona gose ari byo gose. Ku ruhande rw'ababyeyi naho ibitekerezo kuri ingingo biratandukanye. Hari abasanga imyaka 18 ari mikeya cyane ariko bakumva itegeko ryashyigikirwa mu gihe hari impamvu zikomeye zatanzwe. Uyu ni Teresifori Munyabarenzi wo mu karere ka Rulindo n'umugore we nasanze mu murima bahinga. Hari igihe bagira nk'irari ry'imibonano mpuzabitsina ugasanga ashobora kuba yatwita ari ngombwa. Nk'umwana w'umukobwa aramutse atwite agatwara inda, iyo ni impanuka ushobora kuba yatuma yubaka kuri iyo myaka. Umwana akagenda agataha nka nijoro ibara tunaniye. Icyo gihe wajya kubona ukabona umwana aratwite. Ubwo ugize amahirwe akakubwira umuntu wayimuteye wenda bakaba barabyumvikanye ashaka kumutwara, nge numva bamureka nk'uwo nguwo akashaka. Uyu mubyeyi wo mu karere ka Karongi wariko asanga iri tegeko nubwo arishyigikiye ryaragombaga gutandukanya umwana w'umukobwa n'umuhungu. Yashaka ari umukobwa ariko ari umuhungu abakiri mutoya. Abakobwa ntago bagira imirimo myinshi yo kubavuna. Ubwo se nkaho umwana wawe w'umukobwa imyaka 18 umva wa umugabo wamuha umugabo kubera yuko abakobwa bari kwiyandarika cyane bakiri bato. Nyuma y'ibi bitekerezo by'abaturage naganiriye kandi n'impuguke mu bijyanye n'imyororokere Dr. Aniseti Nzabonima mubaza
uko we yumva iri tegeko. Birashoboka kuko ku iyo myaka koko ubuzima bwe buba bwiteguye kuba yabyara akarera umwana, tukanongeraho ko buriya ibijyanye no kubaka urugo burya bidasaba imyaka, kuko turabibona ingo zubakwa zigakomera si iz'abantu bashatse bakuze. Imyaka si cyo kimenyetso umuntu yagenda avuga ngo urugo ruzaba rwiza. Mu gihe asanga gushaka kare ari byiza, ku rundi ruhande asanga ingaruka zitari nziza zishobora kuvuka mu gihe abantu baba batashoje bihagije. Buri abantu bagomba kwigishwa kugira ngo bumve ko atari ugutegekwa gushyingirwa, ahubwo ko ari ukugira ngo igihe bibaye ngombwa umuntu abe yashyingirwa. Ariko ubundi burya ni byiza mu bijyanye no kurengera ubuzima ko umuntu atangira gukora imibonano mpuzabitsina akuze agashyingirwa, ari mukuru bishoboka, cyangwa akabyara ageze ku myaka runaka. Burya nibyo byiza. Kuba iri tegeko ribayeho ni kimwe, ariko ngo ntibyaba bihagije mu gihe ritaherekezwa n'izindi ngamba. Hari abasanga hakwiye uburyo bushya bwo kwigisha kugira ngo umwana agere ku myaka 18 yarakuze bihagije, kandi bakanasobanurirwa n'ibijyanye n'imyororokere. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Reka dusubire kwa Yves Bucana mu makuru y'inkino. Umugoroba mwiza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino aribanda ku mikino y'igikombe cy'Uburayi ibera mu gihugu cy'Ubudage. Ubu igeze muri kimwe cya 16. Imikino ya mbere yo guhatanira itike yo kwinjira muri kimwe cy'umunani iteganyijwe mu mpera z'icyumweru. Ejo kuwa gatandatu Ubusuwisi buzahura n'Ubutaliyani bufite iki gikombe. Ubusuwisi bwarangije ari ubwa kabiri inyuma y'Ubudage mu itsinda rya mbere, n'Ubutaliyani burangiza ari ubwa kabiri inyuma ya Espagne mu itsinda rya kabiri. Umukino wa kabiri ku munsi w'ejo uzahuza Ubudage na Denmark. Ubudage buracyahabwa amahirwe menshi yo kwegukana igikombe kuko bukinira mu rugo, ndetse n'umukino wabwo wo gushaka gutsinda ibitego byinshi ukaba uryoheye benshi. Ku cyumweru hateganyijwe indi mikino ibiri. Umukino wa mbere uzahuza Ubwongereza na Slovakia. Ubwongereza busa nkaho icyo abakunzi babwo bari babwitezeho batarakibona, nubwo bwarangije imikino yo mu matsinda ari ubwa mbere, ariko bwatsinze umukino umwe gusa, bunganya imikino ibiri. Ndetse ku mukino wa nyuma banganyijemo na Slovenia, myugariro Ezri Konsa avuga ko imiryango n'inshuti z'abakinnyi b'Abongereza bajugunyweho ibikombe bya plastiki by'inzoga ku mpande zose aho bari bicaye. Avuga ko hari ibikombe bibiri bya plastiki byerekezwaga ku mutoza Gareth Southgate kubera kutishimira imikinire y'ikipe y'Ubwongereza. Undi mukino wa kimwe cya 16 ku cyumweru uzakinwa hagati ya Espagne n'ikipe ya Georgia. Espagne niyo kipe rukumbi yarangije imikino yo mu matsinda ifite amanota 9 kuko yatsinze imikino yose uko ari 3. Georgia niyo kipe yatunguranye ikabona itike ya kimwe cya 16 ku nshuro ya mbere ikinnye imikino ya nyuma y'igikombe cy'Uburayi. Uretse n'ibyo yabonye itike yayo itsinze ikipe ya Portugal, imwe mu zihabwa amahirwe yo kwegukana iki gikombe. Ibi byatumye uwahoze ari minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Bidzina Ivanishvili yemera guha abakinnyi agashimwe ka miliyoni zirenga 8 z'amapaundi. Ku wa gatatu Georgia iyobowe na Willy Sagnol wahoze ari myugariro w'Ubufaransa yatsinze Portugal ibitego 2-0. Ivanishvili w'imyaka 68 yavuze ko gutsinda Portugal ari intsinzi y'amateka n'inzozi. Yanemereye kandi kuzongera agatanga agashimwe kandi ka miliyoni zisaga 8 z'amapaundi ku bagize ikipe ya Georgia nibaramuka batsinze ikipe ya Espagne. Uretse iyo mikino yo mu mpera z'icyumweru, indi mikino iteganyijwe ku wa mbere. Ubufaransa buzakina n'Ububirigi, Portugal ihure na Slovenia, naho ku wa kabiri Ubuholandi buzahura na Rumania, mu gihe Autrichia izakina na Turukiya. Ni kuri iyo nkuru nsorejeho ay'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Turagushimiye Yves Bucana. Reka ubu naho duha ijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro Baza Muganga. Mwiriho neza. Kimwe no kubagwa ahandi hose ku mubiri, iyo umuntu akuye iryinyo hari ubwo nawe ashobora kuzana ingaruka. Imwe muri zo niyo bita alvéolite dentaire. Turi kumwe na muganga Jose Uwamariya mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali. Iyo ngaruka igibaho
ku muntu wakutse iryinyo hashize nk'iminsi 2 cyangwa 3 kugeza kuri 4 ashobora kugira ibimenyetso by'iyo ngaruka. Nuvuga rero alveolite cyangwa iyo ngaruka ishobora kuba kuri iryo gufa iba muri uwo mwobo wavuyemo iryinyo. Noneho iyi alveolite rero yo iba iyo tumukuye iryinyo ya myobo aho kugira ngo isibangane hakumagara ya magufa mbese agasigara ashinyitse. Nuvuga ngo yashinyitse aba hariho n'imitsi n'imyakura bijyayo biba bisa n'ibyumye ku buryo bikomeza bimubabaza kubera ko nta kintu kiba kihapfutse. Biterwa n'iki rero kugira ngo umuntu yakutse iryinyo iyo myobo ntiyisibe mbega bikaba byatera iyo ndwara? Akenshi iyo tumaze gukuriramo umuntu iryinyo turamubwira tuti ntushyiremo ururimi ntuhacokoze. Impamvu tuba tumubwira ni ukugira ngo areke amaraso yongere yibumbire hejuru ya ya myobo, bivuga ngo yinjire muri twa twobo adupfuke habashe gukira vuba. Noneho rero iyo ajyanyemo ururimi cyangwa se akajyanamo urutoki agakomeza ahacokoza cyangwa akahunyuguza cyane buri kanya akajya acira, ya maraso yari kujyamo ntago abasha kujyaho, bigatuma humagara ntihakire vuba. Noneho agatangira kumurya kubera iki? Kubera ko ya mitsi n'imyakura biba biri hejuru. Ubwo bubabare buba ari bwinshi cyane, kazamuka bukajya mu matwi bukamubabaza umutwe umusaya wose w'uruhande rumwe, ku buryo hari n'abarwayi bajya baza bavuga bati se iryinyo ko naherutse murikura mwariciriyemo ndimo kuryumva, cyangwa ugasanga aravuze ati mwamvuye ritari ryo kuko nkibabara nkuko nababaraga. Kenshi iyo umuntu w'iryinyo warabashizemwe agapamba nako ntikashobora gutera icyo kibazo ko mwavuze ko kuhatoneka ari byo bishobora gutera icyo kibazo. Kari agapamba rero impamvu tugashyiramo tuba tugira ngo ahubwo ya maraso agumemo, ariko nta kintu kamutwara kuko agakuramo ahubwo hashize umwanya amaraso yibumbiyemo. Ibimenyetso rero biyiranga ni ibihe? Ibimenyetso kimwe mu biyiranga ni ukuvuga ngo iyo umurwayi arebye afashe nka miruwari akarebamo ababonamo akantu gashinze kera, niyo mpamvu abanza no kugira ngo ni iryinyo ryacikiyemo. Ikindi ni ububabare bwinshi. Ikindi iyo bitinze hashobora kubyimba cyangwa se hagasohokamo n'amashyira, bikaba byatera umurwayi n'umuriro mwinshi ku buryo bishobora no kumujyana mu bitaro cyangwa bigahingukira ahandi iyo byazanye abse nk'ikibyimba kirimo amashyira menshi cyahingukiye ahandi, cyangwa se inturugunyo zikaza kubera ya infection nyine yinjiye mu maraso. Umuntu wese ashaka kugira iki kibazo muga bakuyiryinyo, ubundi iyo umuntu akurikije amabwiriza mbese ntahacokoze akanywa n'imiti neza iyo twamwandikiye, kenshi ntago ashobora kuyigira. Ariko hari abantu bamwe bo bishobora kuza vuba kubera yuko bo ubwirinzi bwabo buba bwaragiye hasi, no gukira kwabo kuratinda kugira ngo za nyama zongere zireme hahantu hongere hafatane, cyane cyane nk'abafite ubwirinzi bwagabanutse, bene abo ngabo nk'abarwayi ba diabete, abo banywa itabi cyangwa bafata imiti cyangwa bakunda gufata inzoga zihumisha, mbese akenshi nabo usanga bakunda kugira icyo kibazo. Mufasha guterera umurwayi wagize iki kibazo? Ni ugukurikiza amabwiriza twamuhaye tukimara kumukura, akanywa imiti, ikindi akongera isuku. Iyo ibyo byose byanze araza tumuha imiti nyine igabanya ububabare, tukamubwira n'uburyo abyitwaramo. Muganga Jose Uwamariya watubwiraga ku ngaruka zo gukurwa iryinyo bita alveolite dentaire. Dusoze twibutsa ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikiganiro gasa nuko amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Arakoze Yvette Kabatetsi, niwe rero ashoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatanu, cari gihagarikiwe na Mark Nyonkuru, mwidri mwumva Florentine Kwizera, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Susan Lennon. Mwakoze mwese abahise mu BBC gahuza miryango.